Ndibaza yuko abantu babibona kuko ugiye kugerageza ukagereranya ivy'uyu munsi mu migenderanire hagati y'abafatwa n'ikibazo cerekeye akazi, y'aba leta, baba abakoresha, baba abakozi, usanga hari ubudasa uyu munsi nuko vyari vyifashe mu myaka y'2010 gushika mu myaka 2010. Kuko kiriya gihe wasanga birangwa cane cane no guhagarika akazi, amayegereyegere, kwama abantu batanda kumwikomo, mugabo inyuma harageze aho bicara hamwe gushikaho bashinga ico nokwita urwandiko mu gifaransa bise Charte nationale de dialogue social, gwerekana ingene imigenderanire yabo yogenda itunganywa, bakama imbere yose bashira imbere ibiganiro. Bituma rero nk'uko uyu yaje kubigisha bivuze, haba amahoro hagati ya leta, abakozi n'abakoresha. Kikaba ari ikintu gihambaye cane mu gihugu, na cane cane muri bino bihugu vyacu biriko birondera ingene vyogenda bitera imbere. Ingene vyaje umunsi rero nuko kuva ico gihe habaye gushingwa uyu mugwi w'igihugu ujejwe ibiganiro mu kazi. Uyu mugwi uriho kuva mu mwaka wa 2012 washinzwe n'itegeko ry'umukuru w'igihugu. Ica gatatu nuko kuva ico gihe rero uwo mugwi wagiye utunganya ibiganiro, wigisha abantu, bigishanya kugene hokomezwa uwo mugigwa w'ibiganiro hagati ya leta, abakoresha n'abakozi. Hagakenerwa rero yuko ubumenyi, ugushobora vyogenda bikomezwa n'ibikorwa nk'ibi byo kwigisha ingene ibiganiro bibaho, kuko kwemera kuganira nivyo, mugabo harakenewe no kumenya ingene abantu baganira. Niho rero uko tubishoboye igihe cose tugerageza kwigisha abo biraba. Wabonye yuko nk'uyu munsi arabari muri CNDS, mugabo hari n'abandi batumiwe kugira ngo bamenye neza izo technique ndabivuge mu gifaransa zingene abantu baganira. Ariko rero ivyo CNDS irangura ntagarira ngaho. CNDS irakora kandi no kugenda ifasha iyo habaye ingorane kugira ngo ivyo biganiro bigire ico bizana. Mwaravyumvise nko mu mwaka uheze twaragize ibiganiro hagati ya leta na cane cane ifatiye ku bushikiranganje bw'indero n'abakozi bo mwishira hamwe rikomeye rigenga ivy'indero Kosesona, kugira ngo ukuntu bari bashitse ahantu batumvikana turabe ko turuswa mu abisi, kandi vyarakunze abantu barumvikana. Igihe ngiki rero ni ikintu kiza gifasha abantu kuza kugira ibiganiro ngo baronke inyishu ku bibazo vyose.